Turamukije mwese bakunzi bacu b'ikiganiro ibihe vy'ubuzima. Twebwe turameze neza, turibaza ko namwe mumeze neza, turashima Imana. Ego, umwaka mushasha kandi twizere ko tugiye kuzokoranamwo neza, turonkemwo amagara meza n'ibintu vyinshi. Kuri microphone ni Jeff Fabiola muri Bora ndi kumwe na mugenzi wanje Ntigira inzigo pozera. Turabaramukije cane abakunzi bacu b'ibihe vy'ubuzima. Uko musanzwe mubizi ikiganiro ncakindi nyene ni ibihe vy'ubuzima kuri Akamo Channel. Ego, ibihe vy'ubuzima tumaze imisi hari ibihe vy'ubuzima vyiza, ibihe vy'ubuzima bibi, none ntitwirirwa tukuma turabisubira. Boshobora kutwibutsa gatonya basi gatoya abaye ukutangura inkuru y'uno munsi, yabaye kutangura ivyo tuyaga ibihe vy'ubuzima. Boshobora kutwibutsa nk'abantu boba badufatiye hagati bataratangura gukurikirana ibiganiro vyacu vya mbere kugira bashobore ariho bakitangura kuturaba. Ikiganiro cacu ca mbere c'ibihe vy'ubuzima cari ikiganiro c'umukobwa yagize mariage afise umwana Wita hama umugabo agiranye mariage mu nyuma ashaza kuvyora wa mwana wa mugore. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ni vyinshi pose sinovyibuka. Gusa ndiko ikindi gihe c'ubuzima vyiza wa umukobwa yarwaye cancer yo mu gitereko hama mu nyuma irakira araronka umwana kandi barambwiye ko atazoronka umwana. Ivyo niyo vy'ubuzima vyiza twabonye. Ego, ibihe vy'ubuzima rero biratandukanye kandi ni vyinshi kuko hari aho usanga wowe umwanya umwe kuri kote yiwawe ubona ko ari bibi, uwundi mwanya ukabona ku yundi ko ari vyiza. Rero umva biratandukanye, twashaka tubamete yajo mutahure exactement ibihe vy'ubuzima ivyo ari vyo uko bimeze. Ego, nivyo hanini twari dushaka. Iyi kiganiro c'uno munsi, ibihe vy'ubuzima vy'uno munsi, umwanya umwe ni bibi, undi mwanya ni vyiza. Birashusha. Ego. Vyakwe. Undi mwanya ni ibihe vy'ubuzima vyiza cane. Ibihe vy'ubuzima vy'uno munsi ni ikiganiro entreta. Abantu baratubwiye ngo tuguma tuvuga ivy'abagore n'abagabo, ngivyo abantu b'inkundo, tugiye kubiraba. Abantu baguma tuzanira inkuru. Ubu kurikirana tuzokwizanira umutumire abari waza avyishikirize kuko bavuga ati none gabasha ko mwanka kutuzanira izo nkuru zanyu namwe kugira dushikirize basi inkuru zitandukanye. Tazo turabashikiriza inkuru turonse, gusa turagerageza uko dushoboye kose kuko nkarafa pasi mwarabonye ko vyabaye ibihe vy'ubuzima vy'umukobwa puis mu nyuma ka mu mama donc biratandukanye. Mu nyuma murazi ko umva namaka menshi vraiment namaka menshi gusa hanini n'abantu baba mama canke cane mu ngo mu kibano. Rero nivyo bikunda kudushikira. Rero namwe wumva ko umenga ushaka kudushikiriza ibindi twama twababwiye imiryango iruguruye karibu cane. Ega kenshi abantu baba papa barafise ama complexe bavuga ati oya vraiment ibintu vyanje ntakeneye ko bimenyekana ibiki n'ibiki, ariko abantu b'abakobwa canke baba mama nibo bantu bakunda kuba bafise ama sentiment bavuga ati reka basi mpanure mugenzi wanje canke ndamuremeshe niyashikirwa niki canke kiriya azomenye ukuntu avyitwaramo. Akenshi niyo mpamvu ukunda gusanga bigomba kumera nk'ibisa abahemukirwa swase na mama n'abagore cyangwa ugaca usanga ni ibintu nyene dijari. Hama ariko no musi rero ibihe vy'ubuzima twabishikirije n'umuhungu, Imana imuhezagire cyane kuko ubu ego n'umuntu ateye imbere cyane. Nuko batatwemera ko tuvuga amazina mba ndamuvuze kugira mwese muce mugenda mumubaze. Ukuntu byatangwa n'umuhungu n'umukobwa bakundanye, c'est-à-dire ko ari papa w'umuhungu na mama w'umuhungu ariko bakundanye, umuhungu n'umukobwa barakundana. Rero kenshi hari abantu bibwira ngo abantu bakundanye ngo burya ngo uryamanye n'umuntu ngo niwe umukunda vya vrai. Rero uwo muhungu aramusaba ati sheri turakundanye reka turyamane. Umukobwa Sevre nawe yaramukunda aravuga ati nta kimwe kuko n'undi nzoba wawe. Bararyamana. Bamaze kuryamana hariho ibintu muri iyo myaka iheze abahungu bazamva ngo bagiye Masisi, ngo bagiye ngo muri Zambia, ngo bagiye ngo muri Mozambique, ngo bagiye ngo muri South Africa kurondera ubuzima. Rero uwo muhungu acararonka yambwiye ko ari umuntu wo muri famille kwa base wiwe, uwo muri famille we n'uwo muhungu aramuronkera ukuntu amukinira amadire, aramurungika hanze. Wa muhungu acaragenda. Urumva asize aryamanye na mukobwa. Ntarumva swat umukobwa yatwaye inda canke ntiyatwaye inda canke
bimeze uku canke bimeze kuriya. Rero umuhungu ashitseyo vraiment ntiyavyo wa mukobwa babandanye baravugana par telefone baravugana, hama umukobwa abona ukwezi kwa mbere ntagiye muri règle, aravuga peut-être nibihe vyahindutse apana ibihe by'ubuzima. Ubuze ibihe ntano ibihe by'ubuzima. Oya. Mbe Fabien, entre ta pardon gato ku bantu bashobora kuba badatahura règle, hariho ama règle atandukanye, hariho ama règle twize mu ishuri apana rate nivyo oya ndavuga règle mensuelle basi ubutinyanka. Ya hama rero abanyatagiyeyo arabwira umuhungu sheri uko kwezi sinagiye muri règle bon ariko sindi suri ko natwaye inda. Umuhungu aravuga atoya nanda baba batwaye. Hama umukobwa barana ukwezi kwa kabiri acamwa ati sheri ibintu byabaye vya vrai n'ubundi sinagiyeyo shora kwa mfise inda umva ndakubwireshe uwo twarinda gute jewe ndi muri Mozambique nawe uri mu Burundi. Hama ati sheri utirengagije uribuka ko wagiye twaryamanye. Umuhungu aravuga ati ivyo ntibishoboka. Umukobwa aravuga ati sawa ntaco. Umuhungu acara ku telefone ntiyagisubira gukurikirana ubuzima bwa mukobwa, ariko akaza arabaza bo muri famille yiwe umbonera kana kamerewe gute yo ngo yaraguhenze shangunga afisinda ngo yaragucamo hajya byose ibiki nibiki. Umuhungu bo yarakubisiza agatima mpembere ku bintu asize akoze akumva kumengo niwe, ariko akavuga atoya akanyarihagarara ko nk'umuntu voilà. Rero umukobwa arabaho iwabo ntago bari bakenye cyane bo umukobwa bari bashoboye kuronka ivyo mutunga n'ibitunga niyonda. C'est vrai abavyeyi b'umukobwa baramukariye. Umukobwa aravuga ati je yamara indani ya kana kane umusanzwe muzi niba umuhungu baranzi. Umukobwa abyitwayemwo neza ntiyumvise amabwire abandi bakobwa mbwa ati worakomeye neza mu mutwe urashobora gutwara inda y'umuntu mutari kumwe ngo ashobora kugura ibyo ushaka kura yiyonda. Umukobwa aravuga ati ntigishoboka sinshobora gukura yinda ntazi kizoyivamo. Bo umukobwa acaragenda iwabo n'umuhungu arabwira ati yamara jewe umuhungu wanyu byagenze uku nuku. Abo abavyeyi b'umuhungu aravuga ati ego we twatukuza ariko ibintu mwakoze umva ko atari ibintu vyiza biki nibiki ntacu uragenda uvyare tuzoraba tuzobafasha kurera umwana nta donc baramwemereye ibintu bimwe bimwe vy'umwana. Ego rero umukobwa akazaja kuri ma vaccine comme d'habitude. Umwana haragera haravuka avutse urabona leta yacu ko bagutegeka ko nubwo kuva na kera bavuga ati umwana umwandikishe ubwo yabamenye gahanda kugira bagere rusansuma y'abavutse ibintu nk'ivyo. Rero umukobwa aragenda kumwandikisha ariko agenda ajanye n'umumambre umwe muri famille y'umuhungu. Baravuga amazina yiwe baravuga ukuntu bimeze baravuga ko yagiye kurondera ubuzima mu bintu babijanye muri sanse yuko ntibavuze ko ari muri sanse yo guhunga ngamute kandi sevre ntiyagiye ahunze oya yagiye kurondera ubuzima. Aragenda baramwandika umwana arakura araja mu ishure ariga araheza imanite. Umwana ataraheza akamwaza none mama papa ari he. Mama wiwe akumva ko yumva kizi kigomba gomba ntiyaririra mu maso y'umwana akamwa ati papa wawe azoza. Entreta ntaguciriye mu gatoya mbega umwico gihe bajanye no mu mambre umwe wo muri famille kugira bandikisha umwana mbega umuhungu yoba yaravyishimiye ko bagiye kumwandikishiriza umwana canke ubugenzi urukundo rwarabandanije hagati y'wa mukobwa na wa muhungu canke vyakomeje kwanka gose aramwihakana pipi burundu. Mbo umuhungu ntiyasuye kubandanya information zo mukobwa ukuntu voilà ariko abiyo n'umuhungu kubera bari bamuze umukobwa baramubona bagendana bagira iki baravuga ntago twaca duta amaraso yacu kugahinga. Umuhungu ntarubwo bigeze amugisha inama yuko umwana bamumwanditseko ariko umuhungu ari muri Mozambique yaguma avuga ati nubwo biruko barambwiye ko nateye inda umukobwa twakundanye yarambwiye ko namuteye inda ariko ntanti mahitamo yanje nshobora kugira. Bo hama umwana akaguma baza mama we papa ari hehe akambwa ati umwana papa azoza arahari papa azoza. Rero umwana urabona hari ukuntu muri ku ishuri zamva umwana ngo ngeje ngo papa ngo yaranzaniye iki ego sha ngeje ngo papa ngo yarangurenga kajwe ngo kameze uko ngeje papa yaradusohokanye nawe rero umwana agaca yumva
kababara utegerezwa kubabara none je kubera iki ntafise papa kubera iki basi ntaronka nuwo nitira papa akaguma bigumana mu mutima uko avyumvise anyesho kwishobora ati papa nawe agashashika baza mama wiwe mama papa wanje arihe bo hama rero nawe umwana basi harageraho vyikuramwo ubwo mubazi utamubona aravyikuramwo entreta abi wabo n'umuhungu bara nkubu ku mafoto bakavuga ati wabonye wa mwana wawe ngivyo ngo nimujane hiyo ngo n'uwiwanyu je ngo ntawenze akaguma n'ubundi adadaza umutima muhungu ari muri Mozambique akaguma mwihaka wa mwana rero harageraho aratora diplome famille y'umuhungu baraje baramufasha gukora umunsi mukuru kandi baramufasha no kumurihira amashuri uwo mwana kugira arinda heza rero wa mwana yize mu wa mbere kuri université yize bo muri secondaire yize ibintu vy'ama technique amakuru technique ego yize kuri ETS nubwo no habage ntimuca mumenye wari ko kuri ETS yize abantu benshi rero akenshi umuntu yize kuri ETS barakunda guheza bagaca baronka ubuzi kuko hariho ubuzi budasaba ko urinda kugira université canke biki université nubwo yiga ufise akazi ntanakimwe uwo mwana araca aratangura burya vango gato karakura ashatangura akorera uwundi muntu mbayize electromechanique mbayize mécanique générale sinibuka neza ukuntu yabimbwiye gusa yize cours technique basi wewe abari byinshi nibuka nawe oyitayeho kumenya ubuzima bw'ukuntu bwakurikiranye hama arageraho bamuduza araba umudeje hama amaze kuba umudeje muki entreprise runaka cyo cyose nshaka kwivuga ngira bo capereza akamera umudeje wabo gacamenya rero acara bo umudeje wawo ndiyo muri Mozambique harageze igihe birukana abantu baba étranger acaza aje muri abo ba étranger birukanye aje c'est vrai duhera duke aragabagura n'umuryango kandi kwera abana barungitse batiteguye urumva hari amafaranga bari mu madeni ibiki utararegeranya acashika akenye tuzinga aba diaspora burya ngo bazafise inoti hari abaza bakenye ntibabahende bapigitse bimwe byanyavyo hari abaza bakenye gusa tukabona bururutse indege nga hari n'abadaca mu ndege baca handi tutari canke baza n'amaguru yare kubaponda kuvuga ubuzima ibihe by'ubuzima hama araza arashika muri famille baramwakira arababwira ukuntu vyagenze barabitahura kuko yararungikana make akiri hari aravuga ati subune byagize kandi canke si bya bindi byo kuvuga ngo yoba yarondeye agira ibindi bintu kuko yararungiye yaracishamo akarungika hama rero wamugara avuga ko hari gihe igisiti cigeze gutera imbere ngaha mu Burundi umusiti akaronka keke sécurité umuntu akaronka amanota amahera kugenda ukiriga wicana runaka ugura imiryango yinjira imiduga yinjira yisohoka ukugara akaronka amahera canke ukagenda ukazura uroza imiduga y'abantu ibintu nk'ivyo sawa rero uwo mugabo asharagenda kuri ya entreprise wa mwana aro mudeje gusaba ko yoba umukeke umusiti waho ntazi kari umwana wiwe n'umwana ntazi karisi rero ashitse arabaza basanze nyine kuri akeye narondera akazi ibini uku je nta kazi ntanga c'est vrai kandi ujya kuri akeye nta kazi atanga aravuga ati ariko umuntu yokubariza deje ko hoba hakenewe umusiti kuko nibyo kuko umuntu uzarava mu modoka agenda kugira ibini biragoye irifo yuko ajyana vraiment haja ku musiti aciragenda aramubwira deja ati hari umuntu ararondera akazi ku busiti kunuko aravuga ati mubwire yinjira tuvugane twumva arinjira yinjiye umwana aramuramutsa ni sawa urakomeye mugenzwa n'amaki aravuga ati je nanje gusaba akazi ko noba umuzamu ngaha nkakora akazi ku busiti ibintu nk'ivyo umwana mugati none mwitwa bande muvahe bo wa mugabo arivuga kubera ku ishuri uribuka ko ku ishuri babaza amazina y'abavyeyi umwana nawe mama wako aramubwiye mama wawe yitwa kunuko sawa rero umwana
yumva amazina si hakiyumva kuko ubu hari abantu basigaye bitiranwa no April ego aho hambere no April umengo byari byabagake jewe gusa oya ndazi undi ntigira inzigo ahubwo niyo havuga jewe ndi umwe ku mubumbe rero umwana aravuga ati umviriza mutama mudosha mugaruka ejo nta nakimwe tutangwa yamuhaye akazi oya none wo muntu yoza ubwo nyene n'umukozi wo mugiko naje gusaba akazi n'ucushi kumuha akazi hanga ati gena ntangure niyo mfire canke tuvugane sawa umwana atashe aratuma ko mama wiwe uti mama hari ikintu nshaka kubaza tego wewe papa wowe mwibuka neza uko nta meza atego rero hari umuntu aje kudusaba akazi kuri entreprise y'iwacu amazina yavuze n'amazina ya papa ariko je papa sindamuzi visage kandi abantu baranitirana ti uzoze je ku kazi uwo muntu amuhaye rendez-vous yeje azogaruke urabe ko réellement ari papa ego umwana aragenda bukeye arasubira ku kazi na mama wiwe araza ku kazi kwa muhungu wiwe hama wa mpapa masagezi bamubwiriye ko kuza kugira asubire bavugane araza ku kazi aje ku kazi arasubira araramutsa baramwemerera arinjira mama wakimubona aguma aramuraba cyane nimba yaravyibushe nimba yaronze sinzi kuko umwana nawe ntawe yarazi araba cyane uwo muhungu aravuga ati mwana papa wa nuwo nyene umwana ntiyitaye ku kuntu papa wiwe atacamufashije atacamumariye ntiyitaye kuri iyo myaka yose yari iheze batabanye aramubwira ati papa ni wewe umwana ati jendi papa wa Gute papa ni wewe ti none uyu mumama ntawuzi namubwira ati jewe ndamwibuka ukuntu nti iyi jewe ndi wa mwana mama yakubwira ko asize uteye inda papa nimba yaramwihakana kera uwo musi yacaguka arangwa munda ngira nuko yarabonye yabaye mu dejo vyitiki bose kumwihakana rero baragwana munda umwana aranezererwa umupapa ararira aricuza arafukama arasaba ikigongwe aravuga ati mwana mbabarira nukuri je burya sinagiye muri sense yo kukwihakana canke ngo mpunge ngo mama wasingira ico ndamufasha na mama wa kandi ndibaza nimba atahengamye ngabikubwire nabi arashobora kuba kubwiye ukuntu vyagenze byose nagumye ndamuba hafi mama aravuga ati mwana nukuri mubabarire papa wawe ukuntu vyagenze ni kurya nabikubwiye ariko nuko hageze igihe adasubira kumvugisha ariko nubwo atasuye kumvugisha abi babo baragize ico bamfasha baguma baramfasha barana ko bagufashije barakurira amashuri uriga na university baragufasha no kugira ushike muri akakazi ngo ni se wawe umenga bimufashije rero uwo mwana araryoherwa cyane papa we ntiyabaye kimwe akazi kubuzamusha wo hakazi papa kubuzamuka Fabien yambwiye ati wowe wicaye mu biro ngaha nawe uri ku muryango we byumva wabikora nubwo baragukora ikosa runaka sinumva ko ibyo bintu wabikora ico yakoze yamuhaye akandi kazi ko gukora indani mu biro apana simvuze ngo aciye abangongo basi ngo wa kabiri kuri iwe yamuhaye akazi ubuzi bwo mu biro ni bwinshi yamuhaye akazi ku buryo atirirwa arakubitwa na rirya zuba canke ngo ugurura ugara kanakagera nzonera amayinite kanakagira ibi ivyo sivyo bamuhaye yamuhaye akazi keza tugerageje kumva byatanga ibimengo nubihe by'ubuzima bubi byakibimbwira navuga ati ahabwo urihangana jewe nta nakazi nako kubuzamu ntako nari kumuha acanga ati Fabien uko bigiye kugenda kubera ko abi wabo bamfashije abo kwa papa baramfashije nubwo papa ashobora ko yarabonera ati nta yindi nzira no mumufashamwe ibintu nk'ivyo ariko babandanije bamfasha nukuri ivyo nibihe by'ubuzima bwiza urumva ko byarangiye umuryango wose usubiranye kuko na mama wo muhungu ntabwo yari bwaje kundi mugabo kandi no mu papa wiwe ntabwo yari bwaza n'undi mugore yambwiye ngo nawe yaragiriye amahirwe kubona mariage ya papa we na mama wiwe ibaze amplis akuze ibaze abaye wa kabiri agiriye amahirwe yo kubona mariage ya papa we na mama wiwe abo nibonzi niwe bamaze kunshikiriza ibihe by'ubuzima bamaze kubona ibihe by'ubuzima bya papa we na mama mariage ya mama we na papa wiwe ego ibihe by'ubuzima inkuru yacu vraiment yari iryoshe cyane yari iryoshe gose urumva ko umwanya umwe vyatanguye ari ibintu bibi kwihakanwa na papa wawe
mama wawe agatanwa inda ikiri ntoya cane ariko akaguma ari umuntu wibanga kumbure nawe ari kuba umuntu mubi agakorora iyo nda ariko yaragumije nyene ibanga ry'abavyeyi aragumya arihangana atazi ngo ejo bizogenda gute ariko urabona ko niyo bavuga ngo uwihanganya mbere binoze ego yarihanganye nawe arabona à la fin umunani umwana wiwe amugize ikintu gikomeye kandi birangiye umuryango usubiye kuba muzima rero ibihe by'ubuzima ntivyamara iminsi yose vyamara hari ibiba bibi n'igihe biba vyiza ego mukomeze rero kwihangana ko mbura ashaka kuba nawe uri mu bihe vraiment bitakoroheye ubona umengejo ntaho ubona hakagera naho wiga bashinovuga ngo umuhari ukumva nyine wiyanse umuhari ukibaza impamvu waravutse ukibaza impamvu Imana yarakuremye oya haba na gato kubaho kwa vraiment novuga ko ntabwo ari sanganye wavutse kubw'umugambi w'Imana kandi hariho ibintu byinshi cyane igufitiye kumbura uwo mwana nawe ntiyarazi yuko ibyo bintu byose bizomubako ariko urana ko mu nyuma byarangiye abaye deje ego abo namwe turabaye karibu nakaze muje mubandanye mudushikiriza ibindi bihe by'ubuzima urumva ntuvuga ati ngo je ngo reka ngo ibihe by'ubuzima by'iwanje ngo abantu bakora mosozi birakenewe hari n'undi nawe udushusa ivyo vyo bishikirije hari udushusa undi navuga ati tiyambaraje bwabo ndi biragendeka birasanzwe ngo usanga hari n'undi nawe aragusoma bati we ni wivugiresha nuko baronka n'icuryo ugasanga undi nawe ewana birababaje cyane gose gusumvya ibihe by'ubuzima nyene ego ibihe by'ubuzima biratandukanye vraiment hama abakunzi bacu b'ikiganiro ibihe by'ubuzima turabizi ko mudukunda nako turabakunda ntimuhengeshanya kuma mudukurikirana kaze kandi karibu ibiganiro ibihe byanyu by'ubuzima birakenewe cyane twababwiye ko ubukurikira tuba turi kumwe n'umutumire namwe ni karibu ego karibu rero cyane turiteze kandi turabarindiranye igishika cinshi cyane imiryango tuguma tubabwira ko yuguruye twe ntitwugara ryari 24 nta rimwe twugara ego turabashimiye cyane rero naho utaha